Kuvayo igice ca 11. Mose avuga ivyo kuzokwicwa kw'abana b'imfura. Uhoraho abarira Mose ati hasigaye icago kimwe nzorekurira kuri Farawo no ku Banyegiputa, hanyuma azobarekura mugende. Kandi igihe azobarekura mbere azobirukana. None rero barira abantu, umugabo wese asabe umubanyi wiwe n'umugore wese asabe umubanyi wiwe, babasabe utugenegene tw'ifeza n'utw'izahabu. Uhoraho aha ubwo bwoko bwose kurabwa neza n'Abanyegiputa, bitaye ko uwo mugabo Mose nawe yari umuntu ahambaye mu gihugu ca Egiputa, mu maso y'abanyarugo ba Farawo no mu maso y'abandi bantu. Mose aravuga ati uku niko Uhoraho agize ngo nko mu gicugu azonyuranganya hose muri Egiputa. Abana b'imfura bose bo mu gihugu ca Egiputa bapfe, uhereye ku mfura ya Farawo nyene ingoma, ukageza ku mfura y'umuguranokazi w'umusyi. Kandi n'ivyo buriza vyose vy'ibitunzwe bizopfa. Hazocura umuborogo mwinshi mu gihugu cose ca Egiputa utigeze kubaho, kandi ntihazokongera kuba ungana nk'uwo. Ariko mu Bisirayeli nta n'umwe azogira icaba, ari umuntu canke igitungano, haba n'uwo imbwa izogwa ngwarira, kugira ngo mumenye yuko Uhoraho yashizeho itandukaniro hagati y'Abanyegiputa n'Abisirayeli. Kandi aba banyarugo bawe bose bazomanuka bazi yondi bankomera ibobo bati nugende mwe n'abantu bose bagukondoreye inyuma. Aho niho nzoca ngenda. Nuko Mose arasohoka ava imbere ya Farawo aratse cane. Uhoraho abarira Mose ati Farawo ntazobumvira, kandi ivyo bizotuma ibitangaza vyanje bigwira mu gihugu ca Egiputa. Kandi Mose na Aroni bakoreye ivyo bitangaza vyose imbere ya Farawo, ariko Uhoraho akomantaza umutima wa Farawo, ntiyarekura Abisirayeli ngo bagende bave mu gihugu ciwe. Uhoraho abarira Mose ivyo gutanguza Pasika. Uhoraho abarira Mose na Aroni mu gihugu ca Egiputa ati uku kwezi kuzobabera imfura y'amezi, kuzobabera ukwezi kwa mbere mu mwaka. Nimubarire ikoraniro ryose ry'Abisirayeli ku munsi ugira 10 w'uku kwezi, umuntu wese yiyabirira umwagazi w'intama, uko amazu yabase angana, umwagazi umwe mu nzu yose. Kandi iyo nzu niyabirimwo inkehwa, batomara uwo mwagazi, uwo muntu afatanye n'umubanyi wiwe, bahereranye bawusangire uko igitigiri c'abantu kiri, uko igisa c'umuntu wese kiri, aba ariko muzoharura igitigiri c'abakwiye kuwusangira. Umwagazi wanyu uzube utagira agasembwa, w'isuguru itarengeje umwaka. Muze muwukure mu ntama canke mu mpene, muze muwurorereze umunsi ugira 14 w'uku kwezi nyene. Ikoraniro ryose ry'Abisirayeli baze bakerere imyagazi yabo ku mugoroba, baheze babire ku maraso, bayasige ku bishimaryango vyompi no hejuru y'umuryango w'inzu yose bawuririyemwo. Barye inyama zawo muri iryo joro nyene zitaze, bazikoze imitsima itambiwe n'imboga zirura. Ntimuze muzirye mbisi canke zitetse, zitaze, hamwe n'umutwe wawo n'ibinono n'ivyo munda. Ntimuze mugire ico musiga ngo kirare. Hagize ikiraye mugiturire, uku aba ariko muzozirya. Muze muzirye mukenyeye, mwambaye inkweto, mufashe inkoni mu minwe, muze muzirye vuba na vuba. Iyo niyo Pasika yanje jewe Uhoraho. Nuko muri iryo joro nyene nzoca mu gihugu ca Egiputa, uhereye ku muntu no ku gitunzwe, kandi imana z'Abanyegiputa zose, amateka nziciriyeko zose, nzoyashitsa nduhoraho. Ayo maraso azobabera ikimenyetso ku mazu murimwo. Nanje aho nzobona ayo maraso nzoharengana, nta cago kizobazako ngo kibarandure igihe nzotera igihugu ca Egiputa.
kandi uwo munsi uzobabere umunsi w'icibutso, muze muwugire umunsi mukuru wanje uhoraho, uko ibihe vy'urunganwe rwanyu bizogenda bikurikirana. Muze mwame muwugira mukuru, kibe icagezwe c'intahava. Muze mumare iminsi indwi murya imitsima itambiwe. Ku munsi w'intangamarara muze mukure umwambiro w'icambiwe cose mu mazu yanyu, kuko umuntu azorya ku mutsima wambiwe uhereye ku munsi w'intangamarara ugashitsa ku munsi ugira ndwi, uwo muntu azacibwe mu Bisirayeli. Kandi ku munsi w'intangamarara mukoranywe no ku bikoraniro ryera, no ku munsi ugira ndwi haze habe irindi nyene, ntihaze hagire igikorwa na kimwe gikorwa kuri uwo munsi atari igikorwa c'inda gusa. Ico conyene kize kibe arico mukora. Uwo munsi w'imitsima itambiwe muze mwame muwugira mukuru, kuko kuri uwo munsi nyene ariho nzoba narabakuriye mu gihugu ca Egiputa muri amasinzi y'ingabo. Nico gituma uwo munsi mukwiye kwama muwugira mukuru, uko ibihe vy'urunganwe rwanyu bizogenda bikurikirana, kibe icagezwe c'intahava. Mu kwezi kwa mbere ku munsi wako ugira 14 ku mugoroba aba ariho muzotangura kurya imitsima itambiwe gushitsa ku munsi wako wa 21 ku mugoroba nyene. Muri iyo minsi uko ari indwi ntihaze haboneke umwambiro mu mazu yanyu. Umuntu azorya icambiwe aracibwa mu ikoraniro ry'Abisirayeli, naho yoba umunyamahanga canke uw'imvukira yo mu gihugu canyu. Ntimuze mugire icambiwe na kimwe murya, muze murye imitsima itambiwe mu ngo zanyu zose. Mose ashikiriza Abisirayeli ivy'Imana imubariye. Nuko Mose ahamagaza abakuru bose bo mu Bisirayeli arababarira ati, nimwirobanurire imyagazi uko amazu yanyu angana, muyibagire Pasika. Mwiyabirire agakama ka ezobu, mukajobeke mu maraso ari mu gwavya, mijegire ayo maraso hejuru y'umuryango no ku bishimaryango vyompi. Ntihaze hagire umuntu n'umwe muri mwebwe asohoka mu nzu yiwe gushitsa mu gitondo, kuko Uhoraho azohaca azanywe no kwica Abanyegiputa. Kandi ahazobona ayo maraso hejuru y'umuryango no ku bishimaryango vyompi, Uhoraho azorengana iyo nzu, ntazokundira umuranduzi kwinjira mu nzu zanyu ngo abice. Kandi ivyo muze mwame muvyitondera, bibe icagezwe c'intava kuri mwebwe no ku bana banyu. Kandi nimwamara gushika mu gihugu Uhoraho azobaha nk'uko yasezeranye, muze mwame mwitondera uwo muhango. Kandi uko abana banyu bazoba baza batuye umuhango wanyu n'uwiki, muze mubishure mutiki nico kimazi citwa Pasika y'Uhoraho, kuko yarenganye amazu yacu Abisirayeli turi muri Egiputa, akayaziguriza igihe yica Abanyegiputa. Abantu barunama barasenga, Abisirayeli baragenda bakora nk'uko nyene uko Uhoraho yageze Mose na Aroni abariko bakora. Icago ca 10 hapfa abana b'imfura. Nuko mu gihugu Uhoraho yica abana bose b'imfura bo mu gihugu ca Egiputa, uhereye ku mfura ya Farawo nyene n'ingoma, ukageza ku mfura y'imbohe ifungiwe mw'ibohero, n'ivyo buriza vyose vy'ibitunzwe muri iryo joro. Farawo ararandamuka n'abanyarugo biwe bose n'Abanyegiputa bose muri Egiputa, hacura umuborogo mwinshi, kuko ata nzu n'imwe itapfuyemwo umuntu. Ahamagaza Mose na Aroni muri iryo joro nyene, arababarira ati, nimukure hasi mujonjore muve mu bantu banje, mwe n'Abisirayeli, mugende muje gusaba Uhoraho nk'uko mwavuze. Mujane n'imikuku yanyu n'amasho yanyu nk'uko mwavuze, mwigire nanje munsabire umugisha. Abanyegiputa bahihita ubwo bwoko ngo babavire mu gihugu vuba, kuko bavuga bati, turapfuye twese. Abo bantu bajana amarobe yabo atarajamwo umwambiro, atarotswa. Utwato twabo bacumbamwo bari baduhambiriye mu mpuzu zabo, batwikoreye ku bitugu. Abisirayeli bakora nk'uko Mose yavuze,
basaba abanyegiputa utugenegene tw'ifeza n'utw'izahabu n'imyambaro. Uhoraho aha abo bantu kurabwa neza n'abanyegiputa, babaha ibyo babasabye, uko niko binyagiye abanyegiputa. Abisirayeli bajonjora bava muri Egiputa. Abisirayeli baragenda bava i Ramesesi bataha i Sukoti. Abagiye n'amaguru bari abagabo 600 ukuyemwo abana, kandi n'igugu ry'ikivange c'abanyamahanga rijana nabo, n'imikuku n'amasho vy'ibitayega. Ya mitsima bakuye muri Egiputa ikiri ivyanga barayihisha, bayigira imitsima itambiwe, kuko ata mwambiro bari bwashiremwo. Kuko birukanywe muri Egiputa, ntibashobore gutebagana atanagahamba bari bwironderere. Imyaka Abisirayeli bamaze muri Egiputa na 430. Iyo myaka uko ari 430 ishize, kuri uwo munsi nyene amasinzi yose y'ingabo z'Uhoraho ava mu gihugu ca Egiputa. Iryo joro niryo kurarako maso, kwibuka uko Uhoraho yabakuye mu gihugu ca Egiputa. Iryo ni rya joro ry'Uhoraho Abisirayeli bose bakwiye kwama barirarako maso, uko ibihe vy'urunganwe rwabo bizogenda bikurikirana. Ibindi vyagezwe vya Pasika. Uhoraho abarira Mose na Aroni ati, iri niryo bwirizwa ryo kuri Pasika: ntaze hagire umunyamahanga ajya ku vyayo. Ariko umugurano w'umuntu wese yaguzwe amahera, niyamara kumukeba abone kubiryako. Nyambukira canke umucangero ntibaze babiryeko. Bize birigwe aho biri mu nzu nyene, ntimuze musohokane n'agashitwa k'izo nyama, kandi ntimuze muvune n'igufa na rimwe ryayo. Ikoraniro ry'Abisirayeli ryose baze bame bagira batyo. Kandi umunyamahanga niyaza kuba muri mwebwe akagomba kuja mu vya Pasika yanje, jewe Uhoraho, izina muhungu wese wo mu nzu yiwe akebwe, aheze abone kwegera ibya Pasika abijemwo, maze azoca amera nk'imvukira. Ariko ntihaze hagire umuntu n'umwe atakebwe abiryako. Icagezwe ni kimwe ku mvukira no ku munyamahanga yaje kuba muri mwebwe. Uko niko Abisirayeli bose bakoze, uko Uhoraho yababariye Mose na Aroni niko bakoze. Nuko kuri uwo munsi nyene Uhoraho akura Abisirayeli mu gihugu ca Egiputa, uko imitwe y'ingabo zabo yangana.